Ya kuri www.bujamedia ndavuga bari hanze y'igihugu nabone baradukurikirana neza neza. Ni ku munsi wa mbere tuba dufite amakuru menshi cyane ivyaranzwe muri no ndwi canke ivyabaye muri no weekend ku baririmvyi bakoze canke ku makuru ko aravugwaho gusa muraza ko vyumva mu kiganiro Hit Connection. Ku munsi wa mbere turafata akanya mukaduha ikaze tukugura umurongo wa telefone kuri 67 kuri 61 1000 61 1000 muduha ikaze ndetse mutubwira aho muherereye muri ko murumviriza kino kiganiro Hit Connection. Munywanyi wa mbere ku murongo tumuzana nkuku. Yes, allo. Yes, Abbas. Abane nawe Abbas, meze neza. Nukuri turashimira Imana. Weekend yagenze neza ga Abbas. Tunashukuru Mungu kaka. Bana nikushukuru Mwenyezi Mungu kona uko muzima. Nukuri muhira turaho, abana barakomeye bose baraho. Nukuri nugushimira Imana. Ndizera ko nawe umuryango umeze neza. Natwe turashimu iteka kabisa. Matugwe kaze na karibu uyu musi ukora uri wenyene. Oya, bagenzi banje bari ngaho ko rategura amakuru. Urabona ko tuzaturi kumwe nabo bose. Bana asante sana Abbas. Uramutse nawe umuryango ngaho mu kinama. Amakuru ya NATACHA turafise ngaho muraza kuyumviriza twabateguriye. Asante sana we. Yes, yari Abbas atugura umurongo wa telefone. Niyo munyanyo wa mbere dutanguye kwakira, twakira nunzi. Munyanyo wa unzi kuri Buja FM. Allo, Hit Connection. Allo? Hello? Oui, amahoro. Ni sawa meze neza. Cyane je bubaye bwa mbere. Ego. Nerefone kuri radio. Ehe. Ngorobwe ndakunda kiganiro Hit Connection cyane. Urakoze cyane. Karibu ndi Gerard mu Maramvya. Gerard Maramvya kuri 15. Bana mubaramutsa no Maramvya turakunda cyane. Karibu. Hit Connection uyikundi iki? Ndakunda umuziki. Urakunda umuziki? Cyane gose. Asante sana Gerard. Imana igweza. Asante sana. Tusigaje abanyonyi bagera kuri batatu. Turamutsa n'uwitwa Harera the Big Boss muri kano kanya yakorumviriza Buja FM ndetse yakorukana ku rubuga rwacu rwa YouTube. Asante sana Boss mtoto Harera ati niko ndakurikirana kuri Buja FM. Duhana imisuhuko umuntu yitwa Amani Optique ona ko yagize isanganya. Tumubwira pole sana. Imana irakuba hafi. Undi munywanyi ku murongo. Allo? Allo. Oui, amahoro. Amahoro ni sawa. Ni sawa tuvugana nande? Ni Atanazi Mukabezi. Atanazi Mukabezi meze neza gatanazi. Ego meze neza cyane. Ego Hit Connection murayumva hiyo. Turayumva kandi Buja FM murayikunda cyane. Ego kuva muri zinduka gushika mu Hit Connection yose tuguma twumviriza. Bana urakoze cyane natwe turakunda cyane. Karibu muri studio muduheza amakuru. Imana iguhezagire cyane. Turashaka muduha amakuru ya business ondo. Amakuru ya on the floor. Kamakawa. Sansan. Sigaje abanyonyi bagera kuri babiri hanyuma twabwira amakuru twategure kuri no munsi rero. 61 ubusa 61 1000. Undi munywanyi ku murongo. Yes, allo. Allo? Oui, amahoro. Hello? Oui, amahoro. Hello? Ndakumva gereza ka radio kawe. Hello? Ya. Egereza ka radio kawe kugira dushoboye kukumviriza. 61 1000 61 1000. Yes, allo. Hello? Oui, amahoro. Tuvugana nande? Diedone. Diedone, utwakwirega Diedone.
mu bwiza umeze neza ngaho mu bwiza aho bahereye bose bameze neza aho ndiko ndaca mbona menga basha barakomeye barashima bariko barumviriza hit connection basha ndakata muntu wari ngaho mu Burundi hari indi yumviriza asha somba zose ndamukirize umujama wanje ngaho amikrone bari hari amipro yafatiriwe ku munsi weje ko azoba ari ngaho arakitswe n'amagara niko bimeze amagara ntasezerana ego hanyuma ego azaka munsi bariza amakuru yawa mwigeme tumeretse kumva ziwe Arvera inde Alfred Ngundabana Arvera sana turagutegura nayo turakurondera hanyuma tuze kuyagushikako nayo turondere mwandondere ndumva ziwe bike asante dusigaje umunywanyi umwe gusa amace twakirana abagenzi bacu Linda Nikitamwe na DJ Israel 61 undi munywanyi wa nyuma hanyuma tutegure andi makuru twategura yes salama DJ Israel mezinete yego muravugana na ku mutanganoro ndi ku 5 kwa 5 kabisa amamuze kundabira amakuru ya MT number 1 kimundabira n'amakuru ya Big Fizz wapo pamoja. Reka rero mfata akanya ndabashimire cyane mwege mwashoboye kutwakura witwa Abbas urana ko ari watuyatangura umurongo wa telefone tubashimire cyane bivuye ku mutima abashoboye kuronka umurongo wa telefone tubashimire cyane abashoboye kutawuronka nabone reka tubashimire cyane ndizera ko biza kugenda neza cyane mu kanya kandi turagura umurongo wa telefone ariko imbere yo gutangura kino kiganiro urazi ko imisi yose twama dutangura n'indirimbo ya BK aturirimbe ati Christmas hanyuma tubategurire cyo tugaruka hanyuma twakira menyesha makuru bagenzi banje hama tuza kubabwira amakuru twabateguriye twumvira indirimbo BK hama cyo tugaruka muri studio kandi Mwese kumviriza Abuja FM ndizera ko mwasho kumviriza indirimbo zigera kuri 2 twabateguriye indirimbo ya BK na Pastor Lopez ndizera ko mwasho kuzumviriza neza cyane ikiganiro Hit Connection cyama gitangura guhera isaha 8 gushika isaha 10 nababwiye ko kusinzwa DJ nyene Zwandi kumwe na DJ Israel zwandi kumwe na Linda Nikita nitwe tuza kwashikiriza kino kiganiro cyo kuri umunsi wa mbere genekerezo rya 29 z'umwaka 2024 Tusubiye kandi kubaha ikaze tubahana karibu ariko imbere yo gushikiriza amakuru twashikirije kuri umunsi reka kwanza turamutse bagenzi bacu DJ Israel hamwe na Linda Nikita amaze tugaruka ku yandi makuru twateguriye rero Easy karibu cyane mu kiganiro Hit Connection amahoro Asan amahoro Nikita amahoro muntu uri kuratwumviriza kuri Buja FM 87.6 uri hano BJ nuri birimani ariko aratwumva neza kuri branche y'Igitega ndetse n'abari ko baradukurikirana kuri YouTube ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe turabaha ikaze muri kino kiganiro cyo kwigenekerezo rya 29 mwaka wa 2024 meze neza DJ Israel Isra cool ndi fresh ndi cool ego kabisa weekend yagenze neza yagenze bien vraiment twararyohewe twarahimbawe samedi nari ngaha ku radio ndakora emission yitwa Request Line comme d'hab ndabasha muri mood turaryoherwa hama turaja kuhimbaza weekend n'umuryango ego dimanche naho twagiye gusenga hamurazi yuko dimanche après-midi abana tuca twatwara hahantu batarishe publicité mugabo haba hariho piscine nibiki tugapowayo hariya kuri large yego bikagenda neza urumva urubanza rwagenze neza mucamba ewe nukuri byagenze bien weho weekend yagenze gute weekend yagenze neza cyane ku munsi wa gatandatu nari nicaranye n'abagenzi ku munsi wejo nari mu cibitoki ca Rugombo kuraba match ya Vitaro hamwe na Bumamuru twavuye ku mugoroba
tuca tugeje ahandi hantu turicara ebana saa 3 na nindi mu rugo byagenze neza naje muri no weekend. Mbega Vitalo yaratsinze Vitalo yatsinze kimwe ku busa. Sinya nabivuze nari navuze ko ari 2-0 mugabo ntacu kazimana navuze ko ntuziye Vitalo itsinze. Abanyeciye tukicara gombo bari bashavuye cyane kubona umugwi wa Vitalo watsindira iwabo. Bumamuri yatsinzwe kimwe ku busa. Bodi bana bareshi araitashi nayo. Hama none Hassan iyi kanu kwibona gute? Kongo itsinda Egypt ba Mohamed Salah. Ebana ino kani ulifurahia? Kufurahia kuona kama Kongo imepita, of course. Foto dushigikira urabona ko Kongo twegeranye n'imipaka isa nk'ifatanye. Hari umuntu yavuze ngo miss kufurahia vraiment miss kufurahia. Ako dashigikiye Kongo yoshigikirana. Wewe naciye ndamubaza ati none kweki utaryohewe kwera Kongo yatsinze. Ngo ni ba maneno. Oya. Niyo rabivyo. Bashyize muri finale. Basesezo cyasa. Ejo nyene n'igisindo cinji yakubita amashiti. Yakubita amashiti umuntu wicaranye ebana wabuhatswe. Ako vyagenze neza no kuri. Ego vraiment ku mapenalty tujya mu gardien. Yabigenjeje neza cyane. Bari barushe kandi barakinye neza baraprofesiga ijya rouge. Urazi ko Egypt ari equipe ikomeye cyane nga. None uyibuka noze mo bakinyi ba professionnel bari hagindai. Ya mu gardien muri kusimonde yari yakoze ibintu bikomeye. Mohamed Salah. Egypt ifise abakinyi bakomeye cyane kandi bari international. Ego kinira hanze. Nikita none wewe gute aka weekend? Meze biti? Meze neza namwe. Se tumeze fresh kwe. Numvise vraiment ingene mwagiye murabivuga. Ndumva byari byifashe neza. Uruhande rwa Nikita. Je mbe nk'ubu ndavyibuka. Naga kanari. Ha? Imvura. Agakanari kabuze jewe ambassadrice. Ibaze. Icababa ca Mipro. Abayinita abagira meneke. Yo ya vraiment ntaco twoyivuga kitari ico vraiment Canal Plus. Ego vraiment nanje ige ni fura. Eka Canal Plus muri rusangi na cita tukorera kabisa. Dukorera ibyiza byinshi. Ego je samedi bari mu biyi hirya yejo. Samedi niriwe mu nzu nagiye kuhava nko ku mugoroba w'ijoro isaha imwe ca ndicarana n'abagenzi nyene buragoroba. Yego hanyuma ejo naho nyene niriwe mu nzu nza kuhava ku mugoroba ngiye gusenga ca ndataha muhira. Weekend yanje yari itekanye muravyumva. Mbe usengera he niki? Kuba Dominique. Ya indi ya saa 10. C'est 17h. Muga ngo numva ngo bagenda kare kugira nka wica. Iyo hari amaveye. Iyo hari amaveye hari iminsi mikuru haba hagoye friend. Musengana rero n'ababeni. Abakigingi. Okay. Ego. Bose nibo baba bari. Yes, mwumvise ko Nikita ameze neza. Naravye naravye too much. Naravye match. Ego. Mu rugo? Ndi je nyene ngo miduru. Iheze umutima yose iheze muri group iraho naranze n'abantu bafise ibintu bafana vraiment bararusha umutima wanje warurushe uremerewe. Yego ari ma penalty yarateye ubwo subona kumufana hage biragoye cyane kubera match ihera rero n'amajambo guma wibwira indani muri wewe ubonye nyene ana ko bwa mbere hajya rushigikiye ndegani Kongo vraiment rahira nari ngaho mu gihugu kibanye yayisimbiye ukabona ijya penalty ira ana ko hatanguye mu Egyptien arayihusha ayushije ndavuga nti uyu wa Kongo yoca yayishiramo cyo ari bon sana mbona na warayihushije ndavuga ni karabaye barabandanya ni hamucuguma wigirisha rikasingi ohegwe basi mbanze ndindire sinishime hatarage ukamenga uri gusaba imbabazi kugira ntibihave bivyo bintu match yeje ari komeye cyane n'uyu munsi ndayikaniye ya 22h ariko mbe no musi ninde nani ya 22h haza gukina
menga Senegal Senegal bantuze Sadio Mane nivyo sio Senegal nyene Sadio Mane ari muri Senegal kandabe hajya nkorera Senegal na Cote d'Ivoire match irakomeye cyane irakomeye gose yewe ni no match irakomeye cyane uza gushigikiriye ngaha rero ngaha biraza kuncanga kweli uraba Cote d'Ivoire niyo yatunganije kane ikiva kandi naho Senegal isinzwe naho Sadio Mane yagiyemo ku munota wa nyuma Cote d'Ivoire ibabaje ikubitigwa iwabo oya nindi kumana Cote d'Ivoire ngenda kuri yo kweli ngenda kuri yo Cote d'Ivoire ndabuze awabuze shwa ya 19h mugambo numenga Sadio Mane vraiment yovaye kane yochibiye ya 19h mugambo nta urukino rwa ruhitse 19h ninde na Mauritanie na Cap Vert za Mauritania izo nazo nakuze numva Mauritania ya mambo teyaje two turataha ntayo tuzakubona iyo uretse ko tuba dufise nyene my canal kuri telefone ngendanwa zacu ushobora kuyiraba match aho ugeze hose aho ugenda hose nk'ibyo usanga abantu batabizi ufise decoder yawe ushobora gutereshaje application my canal muri telefone ngendanwa yawe hose ukarabiraho ama chaîne yose kujya c'est vrai urakansiga none navyo ari application akorari gatereshaje kandi iminota ibiri bisaba gusa ko waguza amayinite muri kanari yawe gacushiramo gusa ugaconecta kuri telefone yawe abiheze ucufata ijya nimero ya seri ya Canal Plus yawe ugacushiramo muri nani muri telefone uri hose ebana match agakane ko skiwa yes mumvise ko tumeze neza cyane reka dusimbire ku makuru yetu wategure kuri no munsi wa mbere dusimbire ku musori wacu yitwa Mark Farao musi wahigaye Junior zere kuri indirimbo yise inama ari kumwe na Obelix indirimbo mwayumvise gute ni indirimbo twashoboye kubaza byinshi cyane kuvyerekeye Mark Farao urazi ko twamurondeye ku murongo wa telefone aratubwira ingene vyashoboye kumugora ino ndirimbo ko ari yuguruye umwaka 2024 kwiyumvira kumurondera Obelix yarafise imigambi cyangwa yarafise ingene bashobora gukorana ino ndirimbo ko yarafise ibintu byinshi cyane yakora muri no mwaka 2024 ni Mark Farao indirimbo imaze imisi igera kuri 3 iri ubwo ku rubuga rwa YouTube ni indirimbo yise inama ni Mark Farao ari kumwe na Obelix ni tutaravuga ku ndirimbo turavuga kwanza ku kuntu yagarukanye Obelix Obelix twari twaramubuze ciyumvira kwanza Obelix ego twari twaramubuze twari tumaze igihe kinini cyane tutamubona uretse ko nkuko twama tubivuga aragaragara mu ndirimbo zimwe zitandukanye mu bijanye n'inyandiko arandikira abaririmbyi benshi ariko rero mu byo kuririmba navyo nibaza ko yabonye ati reka nkore ibinyinjiriza cyane ivyinjiza vuba hanyuma ibindi nzobijemo hanyuma ni igikorwa ciza ugerageje kuraba kino ciyumviro canke Mark Farao kumuyumvira uno musore Obelix kugira ashoboye kwivuga yahamaze igihe kinini cyane umuririmbyi Obelix hano ariko baramubaza mbe Obelix yo baragiye he umuziki yo barawuhevye ariko kwiyumvira nk'ico kintu ni ikintu ciza cyane izi wobona gute kubona Mark Farao kwiyumvira Obelix kumugarukana mu muziki kandi ni bon ntaco bitwaye yabikoze neza kandi yarabisiguye neza avuga ati kuva muri December igikorwa cyari gihari kuva kera twaragikoze hamaje nabona umwaka ugira urangire nari nemereye abakunzi b'umuziki ni naco kiyago tuza kugaruka ko uburorero ni bwinshi bw'abaririmbyi usanga bapanga ibintu canke bemerera ibintu abakunzi b'umuziki yo mu Burundi hama ntibabishitse Mark Farao nibaza yuko yahuye n'amahwa menshi canke n'ibibazo bitandukanye kuko uravye kubanza kubangira igikorwa ciwe yatangaje yise ibibazo yise bambe diplome muravyibuka hama turamubaza ati none bigenze gute ko tushe tubona indi cover ugira ukorane na Obelix indirimbo yari gusoka iriya 2 semaines batari isomeni heze
ariko yagenda birunguruza amasango ahindagurika ahinduka gushikaho tuvuga tuti finalement gabundi rero si vyiza kwanonsa ikintu kitari prêt kuko d'abord n'ababosi bawe canke abafana bawe bacabona ati na confiance naso kukugirira nta navuga ati nurya muntu yaga masigara cicaro arabesha canke bimeze gute nivyo ku muntu waguse kuko turakunze kubona umuririmbyi ashobora gusora indirimbo kubera abafana bamurembeje agahitamo gusora kava yo kubesha canke yo kugira iki ngo ibikorwa ndabifise kandi ugasanga nivyo birahari mungu gatinya kubisohora canke ukavuga ati jewe uko ngene shaka kubisohora reka manze mbandabangira gatonya sinofa gusora uko nivyo abafana ndabona ko ndafitiye ideni mugabo reka tube turasohora ntuzeya kava iyo kava kayisohora ya coming soon kandi atari ivyo niyo sangwa ati je nzokwiyeskiza ivyo rero niba ari navyiza na gato kuko biragabanya credibility ikindi nama mpanura abaririmbyi ati ni vyiza ko nibiburiburi basi aske nka 2 ou 3 jours kuko hari igihe wanonse ico gikorwa mu ndwi zibiri canke ukwezi ntihagire n'umuntu n'umwe agira subscribe benshi bayisohora kare ngo muwe muragira subscribe canke sabone ngo muzoba bambere ngo muzoyibona muzobona gakengeri naho shwi bijya sivyo umva ababone babaguma kujya nyene ahubwo baba ariko bari remesha ati aho hanze abamenyesha makuru canke abafana babone ko ndiko ndakora ntibabone ko nazimye basi mbe ndavugwa none ivyo bimaziki so igikorwa rero gukorana na Obelix nivyo yaramaze igihe atari ko aragaragara ariko ico gikorwa yaradusiguriye ati jewe ko twari twamaze kuvyanonse yuko 2024 tuzosohorana igikorwa na Obelix tutegerezwa kwanza kugikora iki wanje tushakiza mu nyuma ijya diplome kandi aho twaramutahuye indirimbo rero izoshika target yawe ni yahe no gukorana puru gukorana nukugaruka muri game canke ni kubera yabonye hari vide abantu bako baramureklama habaye igihengeri kinini ivyo byose no kubiraba kuko hajya uravye neza benshi abaririmbyi barahura n'ibibazo by'uburyo bagahura n'ibibazo by'abantu babafata mu mugongo babafasha nibaza yuko mu kanya twava tuyumviriza iyo ndirimbo yitwa inama ya Mark Pharaon ari kumwe na ego hama tuyisesangura yes turaza kwirondera tubashiriyemo ndetse tubibumbishe ariko arumviriza Hits Connection ariko arumviriza Buja FM ni indirimbo ya Mark Pharaon kumurondera Obelix ni igikorwa ciza bakoze ni kwicumviro ciza biyumviriye ati indirimbo ishoye kuja ku rubuga rwa YouTube rwa Mark Pharaon ariko Asani ikindi no kongerako nuko amagahunda yabaye menshi frère amagahunda yabaye menshi hayindi promesse oya amagahunda donc indirimbo tanto baravuga vendredi heze tanto baravuga ryari urumva mugabo igikuru nuko igikorwa gishika impunda marembe igikorwa ndabisubiyemo igikorwa nuko gishika impunda marembe hama ashiremo inguvu kugira ngo indirimbo ishobore gushika kure inama ya Mark Pharaon ari kumwe na Obelix indirimbo twarayemerewe kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere ubu kwezi kwa mbere kugira kuhere ni yubarere gushika ino saha ega no mu Egyptien baraye batashe kandi mwarabonye ko hari ijambo ryo muri Bibiliya ngo 16 Egyptiens nimuzosura kongera kubabona ukundi ega Pharaon igeze ku maviews angana ko Pharaon ari mu Egyptien ko yarayatashira we
Saha umunani zirenga ko iminota 56 mwisambirizi yacu Buja FM kiganiro Hit Connection. DJ Israel, Linda Nikita, Hassan H ndiko turashikiriza kino kiganiro. Nyuma yo kumviriza zino ndirimbo twateguriye, dusimbire ku muririmbyi, ku mukomedien, umujournaliste, umuacteur, umva ni vyose. Nawe sondi ni Alvin Smith. Ni Alvin yabanze imisi tuko turabona ariko arasohora ama video canke ariko arasohora ama filme yiwiwe. Eske umu artiste kuja mu journaliste kuba umu artiste gukina amareresi eske iterambere kuri Alvin ariko aribona hehe muri target afise kuri we kubona ko vyose ariwe kumenyesha amakuru kumuririmbyi kuja mu bintu by'amareresi ibintu by'ubukomedien ahubwo umuntu yo kwibaza umwanya wiwe mu managinga gute eske ivyo bintu byose abikora gute aruhuka ryari ivyo bintu abikora gute ajya majyari tuko turavuga uku turungika abantu kuri YouTube yiwe kuraba filme yiwe igice ca kabiri yaheruka gusohora igice ca mbere ca filme yitwa Inkuru y'ukuri unye asohoye rero igice ca kabiri ca filme yiwe yindi ikurikira iherekeza urukurikirane rw'iyo yari yashizeko yitwa Inkuru y'ukuri ubu rero yasohoye iyindi ya kabiri umuntu akacagaruka akibaza Hassan Alvin kugira ngo ashobore twese turazi ubuzi nyene bumeze ariko urumva afatanya ibintu byinshi dufatira se comedy ayivanga ayishira muri ivyo akina ariko araririmba uravyumva akaca aba umumenyesha makuru akagira tournage y'izo filme akaja muri studio umva ibyo bintu byose biragoye eske aruhuka ryari no kuzora twamutumira Alvin nawe nyene akatubwira ariko je conzi gusa Alvin nawe nyene ubwiwe amaze kwivugira aramaze kuvuga yuko kuririmba atari ibintu vyiwe atari domaine yego je ndibuka ko twigeze no gukora ikiganiro aravuga ati jewe rega kuririmba nivyo vyatumye menyekana ati mugabo ubundi je filme nizo natanguriyemo kuva imbere y'igihe kandi jewe je trouve ko ari umukinyi mwiza n'umukinyi mwiza cyane no gusumba kuririmba nukurugerageje kurabana zino filme ziri ku rubuga rwa YouTube urabona ko zikurikirana cyane gose urabona ngo nkino filme ariko gupostinga ino filme yitwa Inkuru y'ukuri urabona ko ikurikirana cyane ngaca niyumvira eske kugira ashoboye kubivuga abitegura ryari umwanya avuga ati umwanya gupanga kwanza ma repetition kuja muri studio ngasora indirimbo kuja kuvuga amakuru ku maradi ku radio ndabigoye cyane biba bigoye cyane ndibaza ko ni ikintu kiba gishobora korohereza umuntu kugira ushobore kumanaginga kano kazi kose kazi kagera kuri kane kandi ukaguma uja kuri update gumupostinga ibintu kuri YouTube yiwe Alvin ashaka kumara imisi igera kuri 3 da posting ziri kuri YouTube yiwe YouTube yiwe iri alimente cyane iri en fait jewe kuco novuga kuri Alvin Smith ni bon du moins n'umuntu mu businessman sivyo ari muri business hama ni vyiza yuko ugerageze kintu cyose ntuvuge ngo kiragoye utakigerageje Alvin ubu tuvugana n'umupolival uravye ibintu akora ibintu bitandukanye kandi vyinshi kandi ugasanga biramuha n'umusaruro arabikuramo umusaruro uravye ingene yatanguye gucrea YouTube yiwe Instagram ababone baduga benshi azara crea ama video atandukanye amadeba agira ama live ebana gatwenza abantu canka kagira ibintu bitandukanye abantu bakavuga ati finalement ibintu biri bizarre none kwikameza ukonye ariko yarafise target yarafise icyo ashaka gushika mbega no shikana gute ajya amasaha 4,000 bisabwa yuko YouTube yanje ishobore kuza iraronka kantu bajye abantu 1,000 nzobaronka gute
ni vyiza rero yuko rero ugerageza mu kintu yaragerageje mu ndirimbo mu bamenyesha amakuru muri komedi muri sinema kandi vyose urabona yuko ni abikora nishaka n'umwete iyo utanebwe mu kintu canke iyo uri kurakora ikintu udafise target kenshi birangira nabi so Alvin rero numu artiste w'umurundi abantu benshi bakwiye kumwigira ko uravyishaka afise mu kintu canke ngene yitangira ikintu ari umwanya wa video akawukorana n'inguvu n'ubwira n'umwete ariko avuga ati aha anye nivyo ndaza kuronkamwe abantu batanu bazompa ibintu kuko ngo ibintu n'abantu sivyo araha agaciro n'abafana biwe uravye abantu bakorana ama video aba director biwe canke abantu bamufilma akenshi tuba tutanabazi ariko ugasanga babikora neza akabaha agaciro akabaha umwanya akabumviriza so bari na vyiza rero iyo ukora ibintu byinshi ukabipangira umwanya ukabishira ku rutonde ya discipline twama tuvuga ubunye saa 3 gushika saa 5 nza kuja muri iki hama midi nza kuja gufungura ukunuku sinza kuryama canja muri iki cangira iki 17h canja mu kiganiro n'umumenyesha makuru kandi nibaza ko atari na stage arimo kuko nkeka afise contrat hembo ni vyiza rero gukora ibintu ubikuramo akantu kandi ukabikora neza gutya ku rutonde bipanze ni gake kuko twarabonye abantu benshi baba polyvalent bakora ibintu byinshi bitandukanye sivyo kuko hari abantu nikita ntabantu bakora mu buzi bwa leta baja muri business cyangwa commerce bikabananira baja no kudandaza kana barahari sivyo umuntu wese na domaine n'abandi babikora ugasanga afise n'utuntu dutatu tune tumwinjiriza kandi kwera aba yabipanze neza bigaheza bikagenda neza gakuramwe akantu so tumwancourage mugane wa Nikita baje kuri YouTube barabe sinema yiwe ni partigira igira kabiri nziza vraiment kandi hajya anye nasanze n'aba bajya bakina amareresi hariho n'ama message baba bashaka no gutanga yego harimo ubutumwa indani yego vraiment haba harimo ubutumwa ukaraba script ngene bagize no mu gusozera bimeze gute iyi nkuru fin yayo izorangirira twamwe turavuga abantu bari courage twamwe turadondagura abantu bari courage nawe yene nibaza ko twamushiramo bata complexe bafise yego arafise umwete kandi nimba afise ico yashitse ko uyu munsi Alvin yarakigwaniye yaragerageje kabisa kudacika intege ararengera ibintu byinshi uziko yanafunzwe inshuro zitari nke ubwo ibyo byose ntivyamutumye adandebukirwa ahubwo vyamuhaye icigwa ni ikintu ciza rero yego nta complexe afise ngo iyi couple yanje ni nayitwara ku social media canke iki ngo bagira ama commentaire ya naya cankaya ariko ararondera target y'ababone ariko ararondera target y'amasaha baraba ico kiganiro kugira ngo yikuriremwe akantu kuko ndibuka umunsi twavugana ndamubajije nti ijya hahiye vraiment ko yabaye hit ndagusavye umbwiza ukuri Alvin wewe uri mu baririmvyi ngaha bafise YouTube iri monetize baronka akantu please ngize ukuri ati mu mezi angahe yari impaye $500 none ibaze ururirimbo rumwe ruguhaye $500 simaki rumwe gonyene kuri ku bantu baruravye uci uraba nande ma video ya postinga ukaraba mu masaha angahe bayiravye uyateranije Nikita usanga kwezi aronse nka 800 igihumbi uri wenyene ni menshi gose yego ni menshi cyane yego vraiment uko biri kose aramubeshaho yego akiyungunganya no muri kandi ciza ciwa no acha yinvestise ati déplacement irakenewe nivyo mugabo irya video ko ntarayirangiza reka manze ndindire kuyisigisha cyangwa kugira amantuzeya manze nje kuriha ya video cyangwa manze uje kurangiza ya shooting hama ibindi ndabikora hanyuma muribuka igihe yavuga ati nukuri je ndakeneye umunsi nzofata rutema ikirere cyangwa sinzofata indege ariko urabona ko ubusiye bimorohere
yana Eh, umwaka intango- uheze intango yarafashe gusa niyigoye. yigoye ubu agiye amaze kuva nk'akaja mu Rwanda amaze kuva nk'akaja mu Buganda kandi byose n'akazi amaze gukora n'abaririmbyi bo mu Buganda amaze gukora n'abaririmbyi bo mu Rwanda ni ikintu ciza cyane ikintu cyo kumukeza Alvin urana ko aho yatanguriye nariko arashika ubu urana ko ari intambwe ishimishije cyane Evan coup de chapeau kuri Alvin Smith respect kandi courage turi inyuma yawe kabisa tuzogushigikira mu vyo uri kurakora biteza imbere uno mwuga ego yes reka tuje mu bihanisha muce tugaruka tubabwira andi makuru twateguriye Samirizi yacu Buja FM kiganiro Hit Connection inyuma yo kumviriza ibihanishwa n'indirimbo twabateguriye turagarutse kandi mu Samirizi yacu Buja FM kiganiro Hit Connection Yes turagarutse kandi makuru twabateguriye inyuma yo gufata rutsema ikirere yerekeza mu gihugu ca Kenya nawe sondi ni Mr Champagne inyuma yo kumubona BBC Swahili mu gihugu ca Kenya inyuma yo kumubona mu maradiyo atandukanye agira ko aragira media tour Mr Champagne vyerekana ko ari mu kazi Mr Champagne ari mu kazi bamwe babonye ko ari umukomedie abandi babona umengo bariko bamutahura kutariko ariko fendofe canke umunsi n'umunsi bariko barabona akamaro ka Mr Champagne niwe novuga ko ari umuririmbyi ariko arabikora neza cyane kuja hanze y'igihugu kagira media tour mu misi yaheze niho yashoye gusohora indirimbo y'Isenjo Byangu yayisohoreye mu gihugu ca Tanzania ndetse n'amasaramu yakoreye hariya nyene mu gihugu ca Tanzania avayo agize media tour ndetse amaradiyo n'amateleviziyo online yo mu gihugu ca Tanzania yose avayo agize media tour niyateba ava ngaha acagaruka mu gihugu c'u Burundi acayeregeza mu gihugu ca Congo hariya Goma ndetse nahone baramwakira aragira media tour indirimbo y'Isenjo Byangu niyateba aragaruka mu gihugu c'u Burundi acayerekeza mu gihugu ca Kenya mu gihugu ca Kenya mwarashoboye kubibona abashoboye gukurikirana urubuga rwe rwa Instagram ndetse n'urwa Facebook yarashoboye gupostinga ariko aragira media tour indirimbo y'Isenjo Byangu ndetse abamenyesha makuru batandukanye baje no kumwakira ku kibuga c'indege bamuha interview twarabonye ariko aragira BBC Swahili ni radio ikomeye cyane gose niyo bashoboye kumwakira mu gihugu ca Kenya twarashoboye kubona ari kuri Trust Music isanzwe ikorera hariya mu gihugu ca Kenya ni ikintu cyo kumukeza cyane kuri Mr Champagne kubona ariko arakora neza cyane kandi ariko arateza imbere n'igihugu cy'u Burundi urabona ko afise connection arafise connection ikomeye cyane ubonye nka Trust Music ukagira interview BBC Swahili ukagira interview ni ikintu gikomeye cyane ndetse hariyo n'abamutangura imbere yo gushino saha batarashika hajya Mr Champagne yashoye gushika kuri BBC Swahili canke kuri Trust Music canke kuri indi televiziyo canke indi radio zitandukanye bibasanze ikorera mu gihugu ca Kenya amakuru dufise kuri Mr Champagne nuko yamaze kugaruka ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse binadukundiye turaza no kumushira ku murongo wa telefone atubwira ingene urugendo ngene rwagenze kuri Mr Champagne ni ikintu ciza cyane Israel ndetse no kwarumviriza Buja FM Mr Champagne kugira media tour televiziyo zitandukanye yaba kuri maradiyo bamwe barashoboye kubitahura kibitangura bamwe akavuga ngo Mr Champagne n'umusazi Mr Champagne nanamuka ko arishikana ariko arabemeza bya binde ashaka ko za ndoto yarifuza ziko zirashika cyane Azan Mr Champagne la fois passée ejo bundi bako barabaza ati mbega ni kubera iki canke bigenda gute bimworohere hanze y'igihugu kugira ama media tour tubasanzwe tuzi yuko mu maradiyo muri Kenya Tanzania Congo kugira uronke promotion hariho uburyo uriha ama media tour atandukanye ku maradiyo agiye atandukanye hariho ama frais utanga ati none ubwo buryo nivyo usanga ama clip Mr Champagne asohora ari meza kandi amutwara uburyo ati none ubwo buryo bwobwo
kubutwara mu kindi gihugu cyangwa kugira media twaha nivyo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze sivyo ati none mu Burundi hoho biragenda gute kumenga kweriki atobwe investisa mu hano mu Burundi cyangwa aba promoter bo mu Burundi cyangwa ama media twa kuri Mr Champagne abiha agaciro kangana gute ubwo buryo yo bukomereza hano iwacu mu Burundi amaradio commercial akaronka n'ikintu nivyo gira impact nini gusumba kubanza kuja kuinvestisa mu media twayo hanze ni bibazo bimwe bagiye baramubaza turindire kugira ngo agaruke ashobe kuzovyishura ariko kurundi ruhande kumbure Hassan nawe afite ico yo kongera kuri ico kibazo kuvuga uko Israel ndibaza ko Mr Champagne ngaha basanzwe bamuzi mu gihugu cy'u Burundi ngaha baramuzi n'abatamuzi ni bake cyane gose kubera urazi ko Mr Champagne n'umuntu azi kwidandaza kwanza kuri rezo sose n'umuntu yidandaza cyane arigurisha pe ku buryo atoko investisa muri promotion mu Burundi kuvuga gushamo imitahe oya cyane kwera bikiri ubuntu bikiri gratuit bicoroshe si kuvuga uko kwera aba umu artiste kusoka hanze y'igihugu none tuzi gute ko usanga ari vyagusa naho ni bamuhaye mu gihugu ca Kenya cyangwa mu kindi gihugu ca Tanzania cyangwa igoma aho yatoshogira media tour byoshoboka ni nkuko vyoshoboka ugasanga arakoresha uburyo byose birashoboka naho biharira ariko Mr Champagne kwanza n'umuntu kwanza azi kubana n'abantu neza hajye uzi kubana n'abantu neza Israel nibisaba kuba ufise uburyo kandi ubwo buryo bwose amafaranga menshi cyane sinibaza kubera igihugu ca Kenya n'igihugu gikomeye cyane urazi ko bakoresha cyane n'amadevize kwiyumvira rero kuvuga ati Mr Champagne wafashe imitahe ngo agayitwara mu gihugu ca Kenya we nturumva muri ko murayaga yakonsumye nka $500 ati iyi media tour yantwaye nka $500 canke $1000 nturavyumva gasana nakarorero ntanze ariko gayizra je narabivuze na Daniel tuko turavuga kuri kayiwe nyene ntituvuge ngo ntiyinvestisa ngaha mbega turabe ku y'ivyaha na ku y'ivyo mu media aho ari bimeze kumwe amafaranga igiciro ni kimwe nimba ngaha dufise igiciro cinjira kirashobora kuba kitanashikira nica gatanu c'amahera ari hahariye oya nakubaje promotion ngaha iracoroshe gukogwa naho ikogwa barishe nko ku maradio canke iki hariko tunabibona ko yayirishe hari n'igihe ngahanye babikora kubera ihangiro ryo guteza imbere aba artiste ariko hariho amasamirizi usanga rimwe na rimwe hari ama frais utanga muri direction kugira ngo uronke iyo promotion sivyo twavuze muri cadre iyo investissement y'ubwo buryo usanga bagutegereye hari yanye ku kibuga c'indege abamenyesha makuru muri Tanzania canke muri Ntuze bakaza kugutegera ama TV online ama media akaguha ama interview hariho aka déplacement canke ifantanga kenshi mu artiste bakunze kubikora mu bindi bihugu hoho mu bindi bihugu rero usanga hari ama frais uvuga ati ijya radio kugira ngo bazokuvuza ukwezi naya hama kandi numenyesha urumva nakarorero rero sinoja muri comparaison y'uburyo canke ama échange ya mamone gusa je ndiko ndabiraba ati kuri cadre y'ukungene na hano bo mushigikira bikomeye bakamuba hafi en fait birasiga ubwenge ukungene hari yitaweho hanyuma mu gihugu ubivuze gutyo wonye ndakumva cyane urumva uravuga ati none hari yanye niho atanga uburyo bwinshi canke ngaha aradusuzugura canke ningaha batamwitaye urumva bigaruka aha handi nyene kuri respect y'abantu ze Jonathan kintu nibaza je nibaza ko umuntu wese na target yiwe mbega objectif ya Champagne niyo gufata ikihe kuko twaravuze ko ari kuhaje afise kuhaje
mugabo iyo kuhaje kuraraba ngaha umenga aha nibisanzwe bamufata ngo ni ikintu gisanzwe nawe nyene ngaha arabona ko atagaciro ata mwanya munini yahaha aravuga ati ntaco nayisohoye iryo ndirimbo reka rero ndayitware ati kweri iyi ndirimbo ni internationale yego mugabo hajyanye nashahite bya notoni tangurira iwanyu ariko rero ikindi naco ugerageje kuraba challenge Mr Champagne aramugira sawa n'ubonga nabo hanze y'igihugu nico gituma nawe nacabona none kubera iki ndabisohoye ingambwe icuru nibo yiha yiyugururira en fait ngaha sinzi ko novuga ngo siho ntahumva nyene ko bamwakira rero bajyanye ajamwo bajye bamugirira ziga video zo ku ma TikTok canke ku yandi ma platform babigira kuko baramuzi baramubona ku ma media aha naho nta ma media ntibamubona ama media yo ngani ntibamubona nta biganiro tumuzimo champagne byinshi ku ma media yo nga ama TV online TV online yo yaravyanse kubera kugira ati ngo abajournaliste bo ngaha ngo bamwe bafata ngo bifatira uko bishakiye avyanse jo bundi yarigeze bazananye na Fizo bacha bavuga ngo bamwirengagije nani no vyibuka igihe Fizo yaraje kuri bazananye mu ndege byaramubabaje ngene omenga ni bamukuse ngo bankuse simbona ngo menga sindi umustar kanje no barasi no kumwa acharidoga kuri Facebook muratwibuka au fait Hassan si kuni Mr Champagne gusa habeho ama respect mu artiste mu ba DJ mu ba promoter mu baki sivyo muri rusangi twubahane kubera iki iyo tubashe Nikita canke utamuhaye valeur ucubona yuko ujya dumba niya gupostinga aruta Nikita urumva ucumenga ni ibintu vyatari nakabona karorero ntanzi sivuga ngo oya Imana imbabarire gusa dumba nawe nyene n'umuntu twubaha uga wumvise umenga umuntu w'umunyamahanga agutaginze canke agupostinga womenga ura Asana araguhaye support kuri Instagram kuri story hehe umenga nta cyabaye nta merci umenga no kubipartage yuko ukabishara no kuri site twamugira ati asante Hassan merci beaucoup uko grand journaliste umenga donc ntacamaze ntaco wakoze nivyo rero twa turagaruka ko hanini habeho kubahana dukunda ivyacu dukunda bacu apana yego nivyo akanyoni ndagaruka akanyoni katagurutse nikamenye ubweze ariko urakagira identity ati iwanyu bimeze gute muri hit connection mu bindi biganiro muri inde hehe kuri no samirizi iriya canke iriya bagufata gute bakwakira gute egarabone barabibaza inahi yawe imeze gute umazi CV yawe igenda yapanze gute bimeze gute sino ntaco byo babimaze nubwo uja he hari iwanyu uri kurabacinyiza uri kurabagaya canke uri kurabasuzugura ntaco byo babimaze ntaco wonashika ko wanashaka katumukeze cyane kuri Mr Champagne binadukunde no muri nondwi adushaka kumutumire mu kiganiro Hit Connection atubwira ingene urugendo ngene gwagenze tuvaria kuri Mr Champagne dusimbire ko no muri rimvyikazi Natasha la Bamba la Boss la Princesse ni Natasha amaze kuvuga ati indirimbo yiwe mu kwezi kwa kabiri igiye gusohoka ni indirimbo yakoranye no muri rimvyi akomeye cyane irabi message ni ande ga numuvuge uyo message mu itatwenga mwe nani kitasa sana Elike tuyivuge turamusa muri coopérative de musiciens bako arubiriza Buja FM tuyivuge message reka tubireke tuzi ko turateranye nibaraye bitsindi nibaraye batsinze baraye barenganye yego dusimbira hariya kwa Natasha yamaze kuvuga ukwezi indirimbo yigiye gusohoka ni indirimbo ya Natasha ariko muri rimvyi akomeye cyane mu gihugu ca Tanzania nawe witwa Mario
yamaze gupostinga avuga ati mu kwezi kwa kabiri igikorwa canje kirasohoka n'uyo muririmbyi. Abarundi batitege gute n'abari hanze y'igihugu canke ibikorwa vya Natasha tuvyitege gute kino gikorwa kigiye gusohoka mu kwezi kwa kabiri. Gerageje kuraba Natasha yashizemo imitahe myinshi gusohora indirimbo iri kumwe na n'ujya muririmbyi akomeye cyane muri kino gihe ariko aravuzwa cyane ndetse no ngaha no muri East Africa umuririmbyi yitwa Mario oyumva asanzwe aba mu gihugu ca Tanzania. Ni indirimbo igiye gusohoka yuno muririmbyi kazi ya Natasha hamwe na Mario. Abarundi bacitege gutse kino gikorwa ca Natasha, ubutumwa buje muri no ndirimbo bugikwigisha iki, indirimbo ya Natasha igikumushikana hehe, wana ko aje kuririmana n'umuririmbyi adasanzwe muri kino gihe kandi umuririmbyi ariko arakundwa cyane kandi umuririmbyi bagerageza kuraba ibikorwa ariko arakora muri kino gihe. Nuko gusa tamaze kutubwira ati ukwezi kwa kabiri indirimbo irasohoka iraja ku rubuga rwa YouTube. Twumviriza indirimbo zigera kuri zibiri amace tugaruka kandi. Ndagushimire cyane Nikitse nyine twakoranye neza ikiganiro. Wakoze cyane Hassan, wakoze cyane Israel, wakoze cyane abanywanyi b'isamizi yacu Buja FM na cyane cyane abanywanyi b'ikiganiro cyacu Hit Connection. Tubashimire cyane mwebwe mwese mwashoboye kugumana natwe mubandanye mukurikirana ibiganiro bya Buja FM murabizwa amasaha 28 kuri 28 natwe jo isaha 8 nkaho twama dutangurira ikindi kiganiro gishasha amakuru mashasha ibintu bishasha ni Hit Connection ejo isaha 8 Imana niyo yabidukundira. Ndagushimire cyane. Ego, merci Hassan, merci kuri Linda Nikita, merci kuri mwese mwatwumvirije. Badowe amasari yiruka cyane sinzi ko ari kubera janvier heze. Urabona ko bona amasaha asigaye anyaruka cyane. Yana amasara anyaruka, amasara janvier anyaruka cyane. Urabona no kuno kwezi guheze. Je nabaza ko twinjira muri février amasaha arihuta kumbure. Janvier ko yari itevye kabisa. Janvier yari itevye yayi. Chembo menga yari itevye. Aya. Arayibeshera abandi negeza kuyivugira nuko nanasezeye ukwezi kwanje nimo kubeshera iyi janvier yari yanse guhera vraiment nigirigene nzoma kadoizi le quantième higeje 29 le 31 Jean anniversaire azori mercredi turagotsojohe kwa kibazo ndamwajije sicanyishwe uzoma kado ego kinesiotherapy ba iyo tuna umuga ngendana trevo na scrap ukeneye aya ko bijya musi yo nizo birage asante merci ebana asante sana cyari kiganiro kidasanzwe kiganiro ciza cyane tubashimire cyane bose bashaka kutwumviriza guhera isaha 8 gushika ino saha ariko barumviriza Hit Connection tubashimire cyane dusubire ku munsi wejo Imana netiza amagara akarimbo tubasigiye ni ka kirikuwa tubyanti ngo ni lady